kandi uruwe zunya byoshoboka erega muranasa taraba inzobe ega gutwenga nago bitwengeje nimba mama wawe byarakunane kumurera uri wenyine turashobora kwicara nk'umuryango tukumvikana ugasubira ari iwanyu kwanza uriga ho uriga ntibikwiye kukuraba ibiro biri seriye wanuzeyo kandi abana ko hankurikirana ngabakine kumenya ishu zose ukurumva yari kugumunyishura ati ngo ibintu bwa bishuye kwa bice bigenda gute rero tuzinye kamera naje gutakaza umwanya ngahanye naje gutakaza umwanya ngaha uriga ngo twara kuri Tanganyika kurabe na Tanganyika ko ndazi ntayuzi nawe uri kuramfata umuntu w'umubona mama wa kambo kwanza ntabwo aratangura gukoreza amazani no kugucumisha ibigari bingana kunyanya yani ubibaze nko gucumba ibiro bitandatu batigera abana buryo wabo erega mani erega Jesse naje sindumuboyi Jende umushitsi asanzwe bamfata nk'ujye nyene umushitsi bamufata pana ngo nukuri ko bagufata ngo ego frame anagufata ngo ngena afata amazi y'ivyombo se kugira umbaze nk'iki agufata ngo ngena afata akoresha umwanya ibyo si byo man inabe no mu gihugu cyacu cy'u Burundi for real kuko nimba mu gihanga bamwavamwa abantu bameze nkawe cyo boro yofutika kuko yani nuruhombo gusa twa twifitiye ngaya muri kino gihugu nuko yo man urazi ko igihanga havuye mu Burundi hariho ibintu byinshi mwohomba cyane ngahi Bujumbura no mu zindi ntara nkeke icambere gihanga niyo ya mbere mu kuri mu muceri niba froniza kubigori murazi ko tubaserukira mani mwoca mupfa n'inzara nka wowe ibyo birufise oshugira ibiro nk'izimbata niyo igiriki irabafroniza umuceri nyene mukaza muriri kubona igisagara ya man Jesse cyo cyambere nakibonye wenda usanga ninge ndakubaza kino kibazo ni kubera iki nimba ari kibona ko nakubaje uravuga ati ngo igibujumbura ngo sibo bwa mbere uhaje nivyo narwo ari bwa kabiri wari umaze kwaza kenshi niko kincuro wese mwo kwakoresha umwanya kubera nyene ari umugenzi n'icyambere narahaza ahubwo we nivyo utaruzi wana rega kwishana nta bugenzi ngaho yani gute kurusha umwanya ugira umugenzi w'uruzingo nkawe ruzingo mani ni rujya wabyaye jo nandi ruzingo we urazire kino kimwe urya rero iyo umuntu agerageje kunduga ku mutwe jewe ndamwihanganira ariko sanasani yageze kuvyekere umwana wanje aho ntangiye kurengera peti yango ya mani nawe warengeye uyu mwana utangiye kurengeye urazi jambo ruzingo ndaki ubu icambere ubura umuntu utajya oya wari gufuma uvuge ko yari genda uruzingo ariko para kuvuga ngo umwana wanje peti yango kandi bisanga umengo maze kukuba cyane bikabije cyangwa kumva yuko urenze sije cyangwa kumva ko urenze nakuba cyane nakaze ndagi none mwaje gushwana waje kumutukira imbere yanje mama ge mani bawifata nk'umuntu akuza pana kwifata nk'umwana we ndiko ndaraba nibibazo bazumengura umwana mu mutwe cyambere coco wa mupeti yasirimutse nukuri kwimana mama yangu we kujya ntuha ushangale nawe ninde muntu atabizi n'abafana bacu barabizi yuko je bisaba yuko njya nka kandi ndarariye njya nagasimya kose nusuniro wo mucirimba ndayandikiye numva wodahomvye igihugu man beti ndakora cyane urakora cyane beti ndakora cyane wapima uko nibi tuko turaganira uyu mwanya biri mu bigaragaza yuko nkora cyane mu mwanya biza kuba biri kuri YouTube sawa ofisi ndandende rero uzoze ndayikugabanirize je nzoyica kweri beti je ndanakora cyane kandi nashima wonyitwara ko neza kuko usije ko ndumu host kuri none uzeye Jeza ndi numu director ndandika filme nkaziyobora nkaba numu acteur oshaka rero wocisha make yo bura bakuza koresha umwanya meje kanizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe ni Stone muri ya mood nyene ya kawide Yeneze kubona amaginga na cacana kitagira indero sha carezwe nabi icana umwana ni sawa
Meze neza. cyane meze fresh ntabwo ari icana n'umwana Shaje warananengusha cyane bamagiye. Burya je nawe habaye burya mu mukeka yuko umugabo ari buri kimwe. Umugabo akuzanira ku mwana uko nyene utaza none ibitabaze padiri babaza umukorezi gute Yotabaje padiri. oya ndabaza wowe uri umukorezi je ndi padiri wowe bikubabaza gute mu gihe cyata nico byantwaye Nasho byagutwaye. Yamejya message kwigira iki muri telefone yawe. yizane tuyirabe Vya seri. yishire kuri ekra bayibone Murayishirako. turayishira Nyene. sawa Mama giye no yanyandikiye ambwiye ati koresha umwanya ngo yazanye umwana ikibazo none kibazo na ubanza wumvirize none naciye ndakubwira ngo zana kamera ngo ibiki n'ibiki None wabimbwiriye iki kwishira haje umviriza jewe burya navuze ati runo rugamba nzorugwana je nyene urabona simbiza gwanira industry y'umuziki je nzogwanira gore forever Cyangwanira umuryango wakoresha umwana mu rugo atabanje kwanza kugigisha inama kandi mwese mubana bize ko bitabaje padiri bitabaje umukorezi wabinyandikiye iki none oye wabinyandikiye sinigeze ndakubwira ngo je imbere ya kamera kandi navuze iyo message uri kuragira muze kwishira hajya iboneke umviriza we magi je ngaboro ni umviriza si uri umugore w'umuntu gusa ari no bantu badukurikirana ngaboro basanzwe ari abagore b'abantu gusa ujejwe agateka k'abagore muri make ni bisanzwe uraze abagore niko barahohoterwa kuceje abagore ntuze y'abagore bikora hohoterwa wowe ufashe iki oya nyene ivyo biba bivana sindabamenya rero urwaye nawe ngiye gushingira ku muntu rero nyene inzi vuga uti ujejwe gukingira umutekano wakoresha oya apana gukingira umutekano wakoresha umwanya wowe ni gute wemeye yuko bakuzanira umwana utabizi none kuvyemera umwana none icambere su wiwe n'umugenzi wiwe kandi afise impamvu yaje muhira n'ikibazo kiri Ntuzomamagare ngo urumva story ngo bya bintu wazana mu mikino ngo byahindutse ari by'ukuri urantega sinzoguhamagara eza mike cyo cyane apani cyana ndasubiyemo umwana Obeti ni sawa kundavye je kuntu ndeho ubona ndigipeti gasha uri cyana kwe Chana icoza ngo gusara koresha umwanya yasigari isize amavuta akaba ari tukuje koresha umwanya BMB ataraba umuzungu yasa n'umwana bya serie ndarose we ivugishe ngabi zaba birangira bibaye ukuri mukobwa ntuzovuga ngo sinakuburiye mbere mani narakubwiye burabi bikuraba mani ndabe ibindi aba yego nkibi ntibikwerekeye na gato none basizogenda iwanyu ryari zogenda shaka umviza peti yangu jewe ndi papa muto yakoresha umwanya ujya last time ntabwo nabashe kubisobanura neza peti yangu yarasohotse naho wowe uri papa gukora icyo ashaka uko yarasohotse sawa nyene sindavyanse yarasohotse nyene sindavyanse yarasohotse sasa rero peti yangu kanuse kwa kucira mu jambo ntararangiza kuvuga ko nane Uro ese bane kuncira mu ijambo upete ubunya biratandukanye na wa muzi uzikira cyambere cyambabaje abantu bambwiye ati ngo shastono ujya si wewe ngo kuntu tukuzi kajya kana kagusirika kujya kuntu kweri kuko basanzwe bazi ubugome bwanje tunuto nyurwa bwanje bacha kubona wapimani we ntiwonka nambodake saba basipite yangu reka nkomeze mvuga rero koresha umwanje ndi papa we mutoya sako ndi papa we mutoya birashoboka wenda yuko ashobora kuba yarateye indobo mama wawe akamubwira ati ibi ni ibintu bishoboka akamubwira ati umvira Yesu ushaka kuzo ndamufashiriza iyo mama agacavuga ati itorere cyana cyawe agaca kuzana mu bundi buryo koko shimo kumbwira atekereza je ndabizi kuzajijisha yuko utari umwana wiwe kandi uri uwe je ndabyoshoboka erega muranasa taraba inzobe rega gutwenga nago bitwengeje nimba mama wawe byarakunane kumurera uri wenyine turashobora kwicara nk'umuryango tukumvikana ugasubira ari iwanyu kwanza uriga ho uriga ntibikwiye kukuraba ibiro biri serie wanuzeyo kandi abana ko ankurikirana ngabakine kumenyisha zose kurumva yari kugumunyishura ati ngo ibintu bwa bishuye kwa bice bigenda gute rero tuzinye kamera naje gutakaza umwanya ngahanye naje gutakaza umwanya ngaha uriga agira undi hira menere vare ubwira umenye ko niga ikibazo cyanje uriga
Ivyo nakubwiye ko bitakura bwira undihire Minervare ndaguha inyishu yavyo. Manyina naso ni yayahejeje. Kugira ngo bigende gute. Mawe kumuvuga papura muzi. Canke oranze. None basi tuzotaha ryari wewe? Uzotaha ryari? Mani ivyo nakubwiye we ntibikuraba. Uzanga nubona guma yitwengesha kuko afise ukuntu arajijisha imbere y'abafana akaba jajajajya nyene ukuntu ngo ibintu everything is fine. Uri kuramvugira nibitugani wewe uri muri jewe ndabajijisha mu bijanye niki. None sindakunda. Uranze kurusha uko niyizi. Stone utanguye kurengera cambu cawe. Utanguye kuza gusoma ibiri muri jewe ni wowe uvuga ibyi wanje njijisha abafana jewe. Stone uravye nabi beef iravyuka njijisha abafana. Cyangwa wose anjijisha wewe. Uvuze ngo beef. Ese ubundi nabanjijisha wewe nawe. Uvuze ngo beef. Ndagasubiremwe uravye nabi beef iravyuka. Kuko uri kuneranya n'abantu. Hako mpomba abantu ibihumbi bingahe no homba we umwe. Oho, uri kuzi uvuga ngo numwana wiwe. Se uramuzi. Buretse akantu tugasubiremo kandi uvuze ngo ndagasubiramo bwa gatatu uravye nawe beef iravyuka. Uko mpomba abantu ibihumbi mpomba we umwe. Ndabibaza biratahuritse. Nubu nushaka umbwiye ndagasubiremo. Nzoga kwibutsa kano kantu umunsi umwe. Oya ntukanyibutsa ndagasubiyemo kandi. Oya jitere yani jitemenisha kuda. Nzoga kwibutsa kano kantu wande. Ndakubaza umunsi umwe nyabaki. Icambere kwanza uri ko wagiriza ngo uyu muhungu n'umwana wakoresha umwanya uri sire. Yanagageje. Mukuza ngaboro. Mamagi. Koresha umwanya kugishije inama. None wowe ubizi gute? Ndikunda kubaza rero. Yarangishije inama. Okay sawa yakugishije inama. Reka twiganire yani nk'umuntu uciye ubwenge amwe n'ikijuju kigiye kukubaza. Uyu mwana yitwa nde? Uyu mwana yitwa Darcy. Izina ryo y'ikirundi. Kubera iki ndigonda kubaza none icambere umviriza wavuze ko yakugishije inama bifo kwa muza inama arinda kuzana karanga muntu ngo ngiye kuzana umwaka wa mwana wa naka yitwa naka na naka wenyishura yavuze ngo yakugishije inama no kugisha inama umuntu niki none ndakubaza wewe urazi uko nawe ntazi izina ryo ry'ikirundi ni gute umuntu mushasha ntamaranye n'amezi abiri no menye izina ry'ikirundi kuko ntabwo wigeze bakugisha inama rero niyo mpamvu none mu nama umviriza mu nama ntibarinda kumbwira ngo numwana wa naka ngo yitwa naka na inama iyo nzozana ngaho ivyo birakwiye inama iyo abantu bariko barakora inama bitandukanye no kugisha inama umuntu kugisha inama umuntu mbaza kwa kudondagura kira kintu cyose hamadoga shubiyasha mu byukuri ngano ngahanya ibi birumvikana nta ngombwa yo kuidentity okay turekane nivyo nyavyinuze reka turekane nivyo onya uragomba ko turashwana nagushwana so wavuze ngo nakugishije inama je kibazo cyaje kibaza ati yakugishije inama ngo ego yitwa ngo yitwa Darcy izina ry'ikirundi ati ntabwo ari ngombwa kubera ko ntabwo urize bega buretse gato izina rya Gaera rijya ry'ikirundi yitwa gute nitwo witeka you see kubera kwa muzi kubera ko nanamuvyaye kutagashirako none nebe guona kuye oya cyo nashaka kumva iyo umuntu azi ikintu acishura exact magita ni uwo mwanya nyene ko basanzwe zinyishu y'isho kintu sasa rero mama gitwa uyu mwana ava mu ntari yahe canke ava hehe ava igihanga hehe none ivyo sindabikubye ntibikwiye uri buretse mama wiwe yitwa nde mama wiwe yitwa nde ntabwo ari ngombwa ndabishire kuri kamera ko yitwa ni kurya nyene mama wiwe yitwa nde ntabwo ari ngombwa bije kuri kamera none mama wiwe yasabye izina ryo rija kuri kamera mama wiwe yasabye it's just a big secret nibanga rya danger nibanga ryadanje kuko mama watuvugwa mwizina none ntabwo abantu bose bashaka ko amazina yabo aje hari imbere ya kamera sasa rero si ngombwa ngo ndamuvugire izina mamagi nta nama wagishijwe nsubize Michael mwana nta nama nagishijwe ego nta nama wagishijwe none ubu rero wowe usigaye uzi ibya hagati yaje nakoresha umwanya ibyo mu nzu uramenye yuko atanama nagishijwe umva magi je burya nshingira ku jambo kugisha inama nk'ubu yanoza kubyaza kitu kimwe ro mamagi jewe burya rero fise gahunda nawe si gahunda umeze nka babandi winjirira abantu mu bintu bitari na mamagi reka kuncira nko kwanza mbaze kuweza uriga peti nibyo si ngombwa kubimenya we nakubajije none ugira undihire Minervare ndakubwire n'amashuri nigamo sabasi ubwo rero wavuye igihanga warahonye igisagara wararyoyewe ewana mama wawe wakambo nta nubwo aragutwara kuri Tanganyika urabe na Tanganyika ko ndazi ntayuzi nawe uri kuramfata umuntu w'umugone mama wawe wakambo kwanza
ntabwo aratangura gukoreza amasahani no kugucumisha ibigari bingana kunyanya yani ubibaze nko gucumba ibiro 6 batigira abana buryo wawe erega mani Jesse erega Jesse naje sindumuboyi Jenda umushitsi asanzwe bamfata nk'ujye nyene umushitsi bamufata pana ngo nukuri kwe bagufata ngo ego frame anagufata ngena afata amazi y'ivyombo se kugira umbaze nk'iki agufata ngena afata akoresha umwanya ibyo si ibyo ma hageze kuri koresha umwanya naho haba hageze ku rundi gwe fisikubone nyene agufata kwa nyene bitandukanye ngena afata akoresha umwanya yakoresha umwanya nawe bamufata birenze by'iwanje nyene biri special nyene urazi icyongereza pete no kumenga we birakurya cyane nukuri ko Imana wowe wandiye umunsi wa mbere ndakubonye yani yani if you had someone yani on the first time umaze kwa nk'umuntu jise ku munsi wa mbere ukimubona just like that too ahanye uranse umuntu cyakuriye mu ndasi je nkikubona gusa ko exactly na kintu munda kwanza maze kumara kungene uvuga cenda kwanga cyane nta kuntu ari kundahwa nyene kugira undahwe nyene wumve ko umeze neza mu mubiri wewe tuzivuye kutanapima n'ibiro byinshi mani ngiri wanyu wewe woba wimana ndaki kuko woranka n'umuntu uranka icambere wanka n'umuntu nta kinaragusa inabe no mu gihugu cyacu cy'u Burundi for real kuko niyimba mu gihanga bamwavamwa abantu bameze nkawe cyo boro yofutika kuko yani nuruhombo gusa twa twifitiye ngaya muri kino gihugu nuko yo man urazi ko igihanga havuye mu Burundi hariho ibintu byinshi mwohomba cyane ngahi Bujumbura no mu zindi ntara nkeke icambere gihanga niyo ya mbere mu kuri mu muceri niba froniza ku bigori murazi ko tubaserukira mani mwoca mupfa n'inzara nka wowe ibyo birufiseho tugira ibiro nk'iby'imbata niyo igiriki irabafroniza umuceri nyene mukaza muriri mbare kudufroniza wowe warize peti mani je n'amashuri mfise ndakiyo sinzi ko wowe wanayize bisigwa rero umuceri wose twama tugenda kurya ngayo tugenda ari igihanga kusumayo ngahi Bujumbura murari mu muceri vuga ko muri tugwe turawusuma murawusuma kubera igihanga tuwurima iyumvire hatari mu Burundi saba zipetigira basi rero usubire basi bwana none si baryoye kubona igisagara ya man Jesse cyo gambere nakibonye wenda usanga ninge ndakubaza kino kibazo ni kubera iki nimba ari kibona ko nakubaje uravuga ati ngo Bujumbura ngo sibwo bwa mbere uhaje nivyo narwo ari bwa kabiri wari umaze kwaza kenshi niko kincuro wese mwo kwakoresha umwanya kubera nyene ari umugenzi n'icyambere narahaza ahubwo we nivyo taruzi wana rega kwishana nta bugenzi ngaho yani gute kurusha umwanya ugira umugenzi w'uruzingo nkawe ruzingo mani ni rujya wabyaye je wana ndi ruzingo we urazire kino kimwe urya rero iyo umuntu agerageje kunduga ku mutwe jewe ndamwihanganira ariko sanasani yageze kuvyekere umwana wanje aho ntangiye kurengera peti yango ya mani nawe warengera uyu mwana utangiye kurengera urazi jambo ruzingo ndaki ubu icambere ubura umuntu utajya oya wari gufuma uvuge ko yari genda uruzingo ariko para kuvuga ngo umwana wanje peti yango kandi bisanga umengo maze kukuba cyane bikabije cyangwa kumva yuko urenze size cyangwa kumva ko urenze nakuba cyane nakaze ndaki mwaje gushwana waje kumutukira imbere yanje mama ge mani bawifata nk'umuntu akuza pana kwifata nk'umwana we ndiko ndaraba nibibazo bazumenga umwana mu mutwe cyambere coco wa mupeti yasirimutse wa mupeti yasirimutse nukuri kwimana mama yangu we aha musoto bivuga ngo n'umwana reka umubona cyangwa gutsirimuka muri kwimana uzi ko nagukubita we je ndagunda kubaza nibazo by'ubujojo
ariko kenshi yewe mankunda ari je niyita ikijuju ariko apana undi muntu kubinyita iryo ni jambo ryoroshe kuvuga cyane kubera rero wahise nko kuza kwakoresha umwanya nyuma yo kungera rusanguza ahantu henshi kuko umunsi wese nko kwakoresha umwanya mani nabikubwiye nahora ndahaza uri mayibo siryo ryambere ahubwo we niryo ryambere wowe uhambo uri mayibo mani Jesse ni mayibo Bujumbura ntabi wanyu mugira iyo umanutse ucugere usegereza mwondaza umanutse kandi mwondaza uyinshira arikoresha umwanya aho ndabitahoye kwe mani ndabitahoye navyumvise none ibyo wewe warabibonye uramutuka nabwo nakubwiye ko ari umushitsi mayibo n'umushitsi ibyo bintu birasariye none ko yavuze ko none uwo munyagihanga buretse mubereza mama gima mani cambere wowe nuri yavuze yuko yamaza ini Bujumbura ariko bidasiguye yuko ari mayibobo uno munsi yabaye umushitsi wakoresha umwanya buretse yavuze ko atari bwo bwa mbere cyangwa bwa kabiri azi ni Bujumbura ntibitahuritse aha sawa reka dukine umukino w'ubujojo oya ivyo nako bitahuritse buretse dukine umukino w'ubujojo kandi bino biboro muze kuvyishura mutitaye ko kukiniki ngiye kubaza kimwe wese mu gutwi sivye mu gutwi sawa Stone reka ndindira ivyawe ndabi sawa Mamagi je kutambazije je kukubaza rero wenda kubariza hejuru wenda kubariza hejuru kubera umviriza uyu mpeti namubajije ati ngo nibwo bwa mbere uzi Bujumbura acaravuga ati ngo oye ngo sizo bwa mbere ndahaje wakoresha ngo namandahaza rero amaze kuza haji wawe kangahe si wara kugisha inama amaze kuzaga je yamaze kumbwira icyo amaze kuhaza we yaje kangahe haji wawe je maze kubona kabiri je uyu mwana wabwiye kangahe je nabwiye rimwe oya nabwo oya reka kubera mwabivugiye mu matwi mwabivugiye mu matwi none Mamagi oya uretse uramubeshera ko mubwiye mu matwi na mpamvu yo kumubeshera oya urashobora kumubeshera Mamagi uretse gato ari umunsi urigera uva ngambu iwawe ngo ugende umare wiki udatashe oya na rimwe oya none ashaka tuvuga kabiri we kaba yavuze rimwe ariko arabyanka kubwiye yuko uri kuramubeshera kandi wamubarije mu gutwi ntabwo babyumvise je nije nishuye kabiri kubera ari jewe wabarije hejuru sawa none wewe wamubwiye rimwe uri suri yuko waje muhira rimwe jambye rimwe yambwiye rimwe for real ntabyo tuzi wamubarije mu gutwi yakwishuriye mu gutwi ntibikwiye Darisi ngo Darisi wewe nakwanga we natangiye gukunda ngo Darisi utangiye kumukunda mu masegonda abiri uri kumwagiriza inyoma ndiko ndamujyaye nta mpamvu yo kumujyaja mu cyo gutaha rero peti yawe none kuri kuramwirukana ari iwawe ariko Stone we ko naheruka udafite imitima nk'iyo we bigenze gute byo ni bimwe navuga ko nuzi wiwe ashina amazi n'amazi nta mutima nahora ndawukuzi sinzi kwibeshera kuva ico gipete kiziya giwawe sindasubira guhaga iyo ndiyo ndapfuye none umva ntafise impamvu fadika kumubwira asubira iwawe no kandi reka gutwenga ngaho no sa okay reka ndiye gutwenga none ivyo wahora urya rero tuvuge yuko ari wacabiki none shuvyuma none solution no kumwirukana cyangwa ngwize ratio solution nirukana umucitse cyangwa nongere ubwo rero nico kibazo kuko nimba je nahaga ujya kundusha nawe nuhaga bisigura ngaho umwana azova ngaho wabaye uruzingo ibi byose biri muki ni kubera ko ukoresha umwategeza kugisha inama yo kumuzana ngo ntangisha rero ko agiye kuza ngahanye ratio igiye kongerezwa gute nta namwe mwigeze mugirishwa ariko nitwari turi kumwe je nawe hanyuma urazi Stone ndakubwira umbiriza Stone hajya ntabwo ari mu rugo iwanje ntabwo urugo narusinyi none koresha umwanya n'umugabo wanje d'accord none nsifise duro yo kuvuga ati uyu muntu sindamukeneye ngaha ubivuga gute utabivuga none umviriza none ikintu nagishaka ntashobora kumushikana umira nkavuga ati umviriza uyu mwanya namba hagumaho uyu muntu ntawe nshaka ndasohoka canka aguma hita mwumva sifise duro yo kubivuga amuhisemwe akahaguma sawa nta mugore wo muri Afrika ivyo nyabaye bivuga kubera iki mufata abagabo nk'ibigirwamana kubera iki
sisakufata ikigomana ndiko ndakubaza sisakufata ikigomana ushobora kufata nk'ikigomana you know why ndamufata ikigomana koresha umwanya jiste nyene yuko ivyo bibonda bigwanya cyane mba n'ubigora abafise ijambo 50 yani rero ushatse kwerekana yuko rero je koresha umwanya atajambo mfise mwari mwe mufise senkani je rumba wega byose byatanguye bitubesha umpeti yambye amaze kuziwawe rimwe wombwira kabiri je navuza ko nzi cyane ibyo ari muri kuravuga yari hakanye siko kandi muri amnesia sometimes uragora amnesia ni ingwara iraonya bishika umuntu akibagira kuko ndiko natangwa wenda mamagi yo kwibagira yuko wigeze kuzaga ariko nto kwibagira yuko wigeze kuzaga kwa magi wo kambwira rimwe mamagi kabiri iryo rimwe yaryopoje none we umusunika rimwe kandi yakubwiye yuko yavuze kabiri utabibarije hejuru go je wabimbarije hejuru ni nakabona kubarije hejuru mamagi yaguca byumva gatanga igitandukanye gusa naco twa basi ndabeshe ariko kuri tuziranije nawe sivyo none oya ntubeshe kuri none kuri kuzije nawe basi ndavyeme ndabeshe ariko kuri kuzije nawe sivyo none ukuri nyabaki ukuri basi kuzije nawe stone nako ga system bakoresheje none tumvirize kandi mwebwe nagukunda kuko naho nyone ni yahaze none mwebwe banzurinde mwe na Pax rero twaraginja zigasigara mbere twaraginja gusaga ni mwumve ngo ndiko ndabivuga ngo je bakoresha umwanya kesho yonje gutemba kwakoresha umwanya bikagomba yuko onja ubisaba yuko onja nyene nkahaga kuko ni wacu turajya nyene kibazo cyuko narose umushitsi mukaba mutagihaga umviriza rero ndabikuraho nimudasubire kugi wanje umva mama none ndatuma ndabikuraho burundu none muriko ndakiyagiye kurengera none muriko mundira umuharo mugiye kurengera muriko umviriza umuharo waje kwa papa ginga boru dusangaho ndabasanga ariko nige tubana mu nzu sinabasanze mwana mu nzu sinasanze mwana mu nzu umwe wese yabukwiwe na mwese mwarabagenzi gusa ariko je tubana mu nzu rero ndafise kubikura ingenda gusubiza ahubwo barako udahaze bucunwe kaneti y'amazi mana amazi nayo ndibaza wocu uhaganye no kuzubiza igihanga mumeze oya we niko niyumvira ko wocu wenda usanga igihanga mumeze eti tubibujumbura ngani wacabwo bidusaba gusira mukabwira ngo tubashe kugaragara nk'abanyamuji turajya tukiyugara kandi buhisha ingeso nka je sinari nkwiye kumenya yuko urya ntuha ushangale nawo ninde muntu atabizi n'abafana bacu barabizi yuko je bisaba yuko njya nka kandi ndarariye njya nagasimya kose nusuniro wo mucirimba ndayandikiye naumva wodahomvye igihugu man eti ndakora cyane urakora cyane eti ndakora cyane wapima uko nibi tuko turaganira uyu mwanya biri mu bigaragaza yuko nkora cyane mu mwanya biza kuba biri kuri YouTube sawa ufise indandende rero uzoze ndayikugabanirize je nzoyica kweri beti je ndanakora cyane kandi nashima wonyitwara ko neza kuko usije ko ndumu host kuri none uzeye Jeza ndi numu director ndandika filme nkaziyobora nkaba numu acteur oshaka rero wocisha make wenda araho nuzenda kuba amasene y'ikiboyi yo gufatwa nabi yiki vraiment yo ndabona we ugashobora none si kwasa hari nahi mbega warubizi yuko buryo umuntu mu gukina cinema biba bingaba ngombwa kwanza yuko bamuheza amahore ani asa nayo wewe rero wewe nagura umukinyi wa filme oya bibaye ngombwa none wewe n'umukinyi wa cinema wowe umugore indi kandi none koresha umwanya bivuze ngo Weston umpete ngo yaje ngaje gukina filme ngaje gukina filme rero ndakuravye bien hore no guhereza Pax umwana wiwe jewe yamureke mani ni bwa bugari niso yo ndandende zurayijana hari yasha uramushitse Gipeti kwanza kiranani mukije cari isome kwa magiki kigira vuga ate kosha ngo ari wacu ngo nasome barimo cyo kizijya kiziyora yora yumvise igazifise gu ari boro ni muzi guteka igihanga garukano ndakubaza igihanga ni muzi guteka kandi wewe mani kandi wewe ndabye wewe urumende spine kuko icambere coco wewe wakarabye koresha umwanya tarakaraba mbega mani urya rwo nubwo wawe we koresha umwanda mu ruti imyaka ubu sivyo cyo nyene usarujya n'urugo rwiwe ni wari gukaraba tarakara je na papa wanje yabe yafisiye mico kuvuga ati ngo nta muntu akaraba muto mbere ya mukuru ambwira indero ntabiba ku mazi sha wowe ushinge telefone nisonze ngo kuri papa ndakurindire rero nyene kujya ni kwijyanga mubayeho manu
upfumukebura basitikara bahama nanje ntawe ikintu cyitwa demokrasi uratangurana independence cyarico igihugu cyacu cyarikukiye nimba cyarikukiye yani we are free to do whatever we want yani uzizumbe sinapetira kubwiye cyake wocisha make wenda haraho no gutwika mu masene y'ubuyaya Mani jezo se nundavyibona zimbereye cinkwe ni kwera nambaye izi filme oye Pax kino gipeti gisubiri wabigihanga nago kizi nico kirico tasara kiriko kwe kiriko muramupu none kuguma wiruka we nibi oya ubureze gato none kwe kwazo uri mugufi ya wewe ni kwe kuri mugufi oya je ndacara umwana muto je ndacakura nakiriko niko yishura aho yatukuri mugufi yaza ngo habe ngo je ndacakura ndacari muto yo my goodness uba nakubwiye beti yawe je ndagukunze ubunye ndagukunze je ndagukunze kuko kuva nkora ikiganiro nibo bwa mbere numva ryohewe mu kiganiro nyine nkuba cyane ndisanzwe mwe by'urwego ruri hejuru je zogoreza sene zo gukina hama ikindi naco nimba wumva yuko utazokina amasene y'ububoyi isubire igihanga wanuzeyo kuko umu acteur ntabwo atoranya amasene yo gukina wa rofawo manza wicara aho ndakwishura wabonye kuze ko bariya ntabwo babibonye yuko nicaye ndicaye abantu b'Imana ndicaye ariko je nabonye ko wicaye ariko ni nkuko ngene na jewe numvise yuko wambwiye kimwe kukamakana ngo wavuze bibiri komeza vuga ndakubona nambe sako nicara nabwo nicaye ku matwe nagwa magaze ku matwe vuga yakwebeje ko yavuze kabaje ni yanyemeje yavuze ko avuze bikane yambwiye kimwe mani umupira uravyibona ari wababoye abikibazo sico Siga sene rero kuravuga ntizinambere. What do you mean if somebody say about yani house girl cyangwa house boy utawuri cyo umuntu avuze umu boy cyangwa umuyari? Uba wumva yuko ari abantu baciriritse? Banagayitse warofa. Kwi wacu dukoresha umukozi. Turamwubaha cyane uzi kubera iki? Kubera ko abafise uburenganzira bwo gutuma tubaho canke nitubeho. Aramutse afasha agashira umuti uburozi mu ndya ni ngombwa cyo dupfa. Umva uwo muntu umfata nk'umuntu akiriritse nk'umuntu ataca amaze peti yango mani none kubera iki wagumye ushaka kunshira muri ayo marore wumva umenga aragayitse isigura yuko nuwa muboyi wanyu mufisi wanyu uramusuzugura namaze kubwira isigura ko namuha n'ibintu uwo namukoresha ibintu bitabaho we nakubwiye gute no mukoresha ibintu bitabaho gutafise uburenganzira bwo gutuma mfa canke mbeho kuko atekana hari yarura nahari we azana gusanya umva uwo muntu nk'uyu gutagomba kumwubaha gisigura no muri filime ko no kwicuka vayo nyene na filime itarahe bitiwe ntabwo uzi ibyo urimo nuko subira igihanga ndakubwira akoresha umwanya gusubiza igihanga kandi anabikwemereye kwanza itike nzoyikurihira tike sinoje igihanga mana ariko je sinoje igihanga ntabufasha naguseze oya nzokurira n'ukuri nzokurira ahubwo duraza kwakoresha umwanya nyene wirira ubugari hanyuma udahaza urenza ko urukombe rw'amazi hanyuma uja hupowesha utenyenye gusa pita je guhombesha bihere bihetse uyizi ko je guhombesha abantu wawe ariko we nturimwe mu bonzo hombesha man ndimwo peti yangu uko je nahazi simora nkora neza none ukaduraja hugi wanya hajya ni wanya akunza akoresha umwanya media nizere ko mumeze neza sije ko mupinga zo muhira je nzobya bamwese ntagere umwe atarajya muhira mamagi ntanja wo oya gusa je ntuzo ntanja wonyime none mwese oya basi no kura gukura umushitsi ubiwanye niyo mpamvu gwa Stone rero udakwiye kuza ruhaza kujya hajya kandi rero ubu kwanza uje hajya andosha nugarura urupangu hanyuma uvugire ibyo ushaka hari inyuma hama ndabiterere hanyuma utahi wanyu nimba ari amazi uzobuje gusaba ndagusezeranye iki dufata nzoterera igikombe nimba za yamenetse cyangwa atamenetse nzogukubita ikofi zibiri apana uyu munsi ku kiganiro cy'ubutaha nzogukubita ikofi zibiri kofe nangahe kandi urashima rero uze gusoma na commentaire barakubwira ati kenshi yo nkoresheje script ijambo ni ngombwa making sure rize risohora mani reka dusezera abafana uko we ndumva wapi ndakiye gusa ndabikumenyesheje mani gusa ndoze witegura ibihumbi 10 nyene byo gucuma uko amakofe rimwe ni 5 urobyumva nawe eza magiti nuze mai
urakoze igira usubire kuntuka oya nyene dukupe roho ikiganiro mwakoze kudukurikirana abakoze bakoresha umwanya meza murakunzwe cyane turabakunda cyane mwubawe nyene musezera abakunzi bakoresha umwanya meza bakunzi bakoresha nyene uvuge neza abakunzi bakoresha umwanya meza turabashimiye mukubye ndabashimiye ndanabakunda ndakunda n'ingene badukurikirana bakadutera intege bakadushigikira pana wivuga wiyoroheje ndanabibutse ko mu magi yavuze ati ngo aho kubabura mwebwe ngo yofuma bura jewe none sivyo jewe numaboneka kuri kamera ntabwo ari wowe utuma mboneka kuri kamera kubera ko sindigera mboneka kuri Stone and Sisi mboneka kuri koresha umwanya media bega buryo waruzi yuko bega mu magi waruzi yuko muri koresha umwanya media ukurazi kungene staff yayipanze ndabizi yuko urimo oya ipanze gute ntabwo ari ngombwa ndabivuga umviriza bipanze gute si ngombwa ndinde kwipangira kuri kamera urayizi ndazi yuko urimo ndazi ko packs ari waruzi yuko ibiganiro byose birekugwa ari amanuzi agomba kwagusya bakikire kuko cyapfuye bakireke ndiko ndakubaza urabizi byo ndabizi kandi ndazi ati rero ndi muri bamwe ndabizi ndabizi yuko urimo cya mbere mwatangiye gupostinga kuri nuze fuck off urakunzwe bakunze akoresha umwanya media agenda ntutse agaca avuga ibiki n'ibiki nzokwiruka bitosubira kujyanye turavuga ngo ntuhaga unyirukanira umushitsi ibyo ni ndenda zarayijana nuko nwavyibushe waje uri ruzingo urasara mu mutwe arata bakunze akoresha umwanya murabifote mamagi akiza kwakoresha umwanya kumwe narameze iri he ucu murabaro ndiko ndabivuga ko baraza kuyibona naraguze screenshot akabifoto wa postinze wanebereje agasusu kuno kuno wonze meze nk'uruzingo ubunya waravyibushe waravuye uraba umuntu usigaye ugira umunwa ahubwo urasara mu mutwe sawa abagore mutagira n'umutima ejo wonasanga kwana nabitawega n'umukoresha batakugisha inama birumvika kizima kugaburire nta duportement tugira akayobe kameze neza ibyo ngo birakujya mu mutwe ufite ikibazo nyabaki bakunze ko chimwe ndi asigaye mfitiye jaruzi vuga ko nyifuza basi Stone tureke kuza turaca kure na kure mamagije ndakwifu none kugumunzanira amabifu nibitugana siro ndukukimara sino kuva kamera tube turaca ndakwifuza kwe baxe kupa nyene je ndakwifuza mamagi kupa terurana mwara we na utandukanye na baba no guterurana mwara terurana mu birangiye mutukana ari karantu kwanza niwe yanambye ngo ndamuterure ngo urumva ngo ntirura tumurishe shungo ngo koresha umwanya ikindi biki ni wose watanguye kubitivi ntanderagira ibaze kuna kwa tukasebukwe wiwe kuna kwa tukasebukwe wiwe vraiment ngo fyoko akatukasebukwe wiwe ariko abantu kweli bashima nabi n'ukuri kw'Imana none ungirire nabi ni ntise kwigwanirira ungirire nabi ugacunwa ngo fyoko sinakubwiye kuri imbwa ariko kandi ubivuze namuhimbiri nagututse kandi ubivu oya buretse none oya ibaze nk'umuntu izo bintu uvuze ngo sinavuze kuri imbwa ama umuntu agacaza ikiganiro kigeze yani ahabora uvuze ati uri imbwa atahuriki ndabimusigurira ari barakunza akoresha umwanya media kandi banabivuze kuza kubikora nka beef nyene biya bigiye